izokora ibintu by'indengabitekerezo. Twazamura haleluya. Vuga. Umva jewe naje ini Bujumbura mvarukunje kwa muganga. Nahora mu bitaro Vuga cyane ma. bavuga ko ngwaye kanseri. Mugabo bwiza bw'Imana bwangumako. Wona bariye ko ngwaye ndabona ko Muramwumva inyuma? nungira murabona ko ubona ko ngwaye jewe. Mu mudugize vuri. Mudugize vuri. Umva naje je mbaruguru banditse kwa muganga ino muri research niyo bambagi bavuga ko ngwaye kanseri. Baramubaze. Nibere. Je nahora mu bitaro n'ubundi sa nk'uri mu bitaro muri research. Sa nuko nakize ama umuvukanye wanje witwa Christelle niwe yaje kuntora Christine yakuzanye. Murapukana? Oh, manishi. Sasa rero maze kugenda buke baraza kuntora bakanjana aca mbara ati imbu utoza hano dusengera zocukira abantu barakira cyane rero ataje kuntora ndarumva ko mbabaye kubera yarantebeye kugira nzaho hantu basenga kugira ngo nkire mugano gusinihebura ndabona ko Imana turi kumwe hama rero ubu imaze kugenda ca ndaza ngaho naje ubwa mbere rigira gatatu nejo nayo naje rigira Umunsi wa mbere byagenze gutushika. umunsi wa mbere ni hamwe naza naraje nagumye ndaho amaraso hafu buto bubi naradashwa amaraso cyane rwose shitse ni muhira umugoro ahantu ndi kubera n'abagatolika sinavuze ngo byagenze uko ati baca bavuga ati baca usanga batefunye ni miliyoni parukuru babari umugati agira wera umugabo umugore wa mugana nanje naciye numva yuko ndemurutse kuko nashitse bya no kurya shitse Yaramaze imisi atajya ariko twokomera Imana amashime. Mushitse muhira nadashwe kabiri nadashwe igitenga cy'amaraso bica bizana nangira n'ibintu nari narariye sinzi byari ndasubira ndawikindi twari kumwe n'abana b'abakobwa baba ngaho hano cyane ndababwira nti hari ukukira ngomba nke cyangere umva muganga guma nitwenge ntibari bazi yo ndagiye mvuye cyamvuga ati basheje numva ngomba kurya no mu mama yari ahari avuga ati je numva ngomba kurya kubera nari maze imisi ndamugoranye ntapfungura neza nkagirana hama rero nari ndindiriye urupapuro rwo kugira nze kwipimisha muri sikaneri kugira barabe kanseri ahantu igeze kugira bashobore kumvura bantere ya miti ngo batere bisemse hama rero nari naje ngaho naho nadawa amaraso bukeye naragiye muri sikaneri baca bavuga yuko iyo kanseri atantu yagiye Ariko nitwokomera Imana baca bavuga gute? barapima mu nda hose bararondera mu mapumo hose impande zose ko yoba yasanzaye n'ahandi hose baravuze Ariko nitwotera haleluya. umva rero mugabo baca bavuga kubera nyine ari ibikorwa by'abantu banga baca bavuga ati shigaje igipimo cya ecography nacyo turabe mu mutima ingene bihagaze cy'umutima ingene bihagaze kugira ngo tuzogutera iyo miti ntihagire ingaruka zizojako hariyo gasoro hariyo niyo ndindiriye ecography ngaho igikorwa cya Uri muzima Imana yagukijije. Imana yarahejeje kumukiza kanseri yari mu ariko wamupianise. Twazamura haleluya. Reka ndakubwi. amarero Bandanya yo. amarero Nafashe icyo. ejo nje gusenga nyine bajya bakunda gusenga gusa muririmba tama kuriya Inda yaguma ivyimba. ndaguma ivyimba bwangara ni hamwe nacaza kaca munsengera kuko nari naho yaguma igari kandi narabyeretse niwo turi ko ndahamagara na Christelle ndamwereka ingene iri kirangira aca nambara ati uze kugenda bagusengera ngaho umukozi w'Imana twari twavuganye yuko uza kuza kasenga mugabo sinabivuga ngo nuko mbonye iyo nda ivyimye oya uko yumva amashi mukoma amashi muri ko muratambira Imana musenga niko
hama rero narakubije ibanga nyene yaguma ipanda igapanda mbona nyene uko oya hama nimuhira ndamubwira yuko nagumya nuzuye inda nyene ipanda nyene muganga guma ntura umube w'amaraso natase zitari yukanda rero nari nzi kandi nadawa natafite amaraso menshi cyane hajya ku munsi wa kane yabaye kera cyane nagira ntaho kubera sindakira uruguma n'ubundi uruguma ruzuki rupasuka ngira gute uyumera nari ngaruka ngo nari umugabo nta hamwe nagize ndababaye kubera rero ibintu ngira ari bya kera nzoguma nza mu rusengero byose bibimperemo bitegerezwa gwera vyaheze vyarangiye wewe ubandanyuza nirya misonga umuvuga yuko umengo ni misumari nari ndabisa ubu wumva umeze gute naguma dusenga mubwirane naguma nturimiwe nkumva inzira hagira ize nkumva nturimiwe nkumva umuyaga ucuza mu nda nyene nkumva kumva urabohoze yego naguma numva ariko nitwozamura ibiganza ku mwami Yesu igipimo cha scanner cha mbere cyavuze ko yigwaye ariko icya kabiri cyavuze ko ari nanjye naciye ntanga amashimwe ndabibarira n'umuryango wanje wose abajya nahaye nomero za telefone zanyu bari hanze ubu abantu bari mu bihugu byo hanze baguma bandondera bajya n'abapfukaye banje ni nabo banavugije nyene baguma bankurikirana nyene aro hose twagiyewe ntacyo nari mfise naje yarampiranye kubera ibipimo byinshi byagiye hanze kugira abaverifiye barabe ibyo mugabo urumva aho nagenda cyose urumva bavuze yuko ahandi biri ari aho nyene gusa wakize uri muzima komera Yesu amashiye mugire neza sasa rero ico gituma naciye ntanga ubutumwa hanze ko umukozi w'Imana asengera isengera abantu bagakira bagwaye nabo baca baranshima ati Imana ishimwe wabohotse kandi uzoguma ugenda gusenga aho hantu tuduha inomero natwe z'uwo mukozi w'Imana tuzoze turamubwira umari muri Burundi nawe mu kindi gihugu nyene nawe urumva baguma bambaza ingene mbere nkaza ndababwira nti naragiye barasenga ndabo amaraso menshi cyane kandi numva meze neza n'uruguma ntacyo rwabaye nta n'ugutoneka ushima rero Imana yagomba kungira mbe ndabaho ko yagiye ndirereye n'udupfuvya nyene nakuye navuga ati Imana uzongirire neza nsubire kubona n'udupfuvya mviza reka ndakubwire ndi kuri iki gicani Imana ya repentance Imana yampamagaye yagukishije kandi iyo kanseri niyo wari warungikiwe n'abarozi wari wayirungikiwe n'abarozi ngigomba kuza nyene nkiri bururi ari umuntu twahuye nyene ndi kumwe n'umwana wanje umwana w'umukobwa ngana nk'uyo owe turiko turatembera tugendanye ntumbera ahantu nkorera nyene acaraza imbere yanjye acarambarira nico gituma jewe nagumye no kuja kubagwa naguma mbarira abakozi b'Imana bose aho batandukanye bose amadini yose narababwira nyene ko tuzinana ko bazosengera nkava muri block amahoro ariko najanye umunezero cyane rwose ariko kubera amasengesho no muri block ari umutego wagombye kunteka ukamengo bamuramwe amashira nyene bigomba kunteka hama bacafumbira barabikurayo n'ingogana n'ingoga sasa byagiye kuntekera baza bahejeje kumbarira no kugirana ari akanyuma nyene mugabo nkaguma ngirane mvuga ati Imana none ko numva ntekanye mu mutima bibi niza ndibiki mugasi navuga yari ijwi riri muri jewe nyine uko oye hama batinze barankura kugira mpumure canda babwira isinya ndabereka yuko hari ikintu bimboshe mu muhogo byase kumvuga ngo mazunga gitu ndabereka mu muhogo baca baranispira ibindi bakurayo najya ama compresse nyine bakurayo ibintu mengo namashira nyine yapfuye yipfuriranye hama byo bikuye nca numva ndabaye muzima ngumana umunezero cyangwa yo ntwenga nezerewe gose mugabo bamperekeza bamwe baragenda basukamana bagasenga abandi bari bafise umubabaro nyene kubera hano nari naciye guseba basengera bari bavuze ngo banze ndindire basengere ngo kubera n'imitego ya satani iri muri jewe nawe ndavuga ati ko ndahaciye mu kamboni muzogume musengera kubera narungitswe n'abantu nyene bize bategetse baganga sinobwa ngo kubera nyene genda kora sinobwa ngo ngiye kwa muganga hamasingende nabo baguma bambona ndo bangize nabi bacabona kumengo nagiye mu bindi ndavuga ati mugume musengera nyene hama nzobeye
hama Imana ishirankura nezerewe kandi nari mfite n'umunezero mwinshi cyane sinabona umengo jewe ngiye biranye rero urumva maze gushika ngabana ko Yesu yasiya nkora ibindi bitangaza narabira imiryango yanjye yose nimubona amashi menshi kuri Yesu ndababwira nti jewe nagiye gusenga ahantu nadashwa ndadani kandi umukozi w'Imana yantoye mu bandi arabona ko ngwaye ntamubwiye ko ngwaye jewe n'ukuguru nari ndakugwaye nyene kubera nafatiwe rimwe n'ukuguru nyene ariko byose babibonyeho ngwaye ntawe nabwiye ko ngwaye mugabo byose babibonye naranezera hariho n'abandi muzobona b'abatelefone nabariye komeza uvuga amakuru y'ibyabaye hari n'abandi n'ukuri nabibariye barambariye ati uzoturagira aho Karara wakiriye je nitwa Karara mu Gifaransa ni Claire sawa Imana iguhe umugisha abo nyine uzokumva b'abatelefone agiye kundubaya umuntu nkunda gushima cyane gose ivy'Imana yankoreye kandi ashashima gose kandi nkanezerwa n'abandi nkabashingira intaye ko mutoza sawa ko gusenga ari Yesu aguhe umugisha genda usubire wicare hajya Imana yo mu ijuru niyo yakuzanye hano ariko mwokomera Yesu amashimwe abantu b'Imana